Clip video mwigeze gukorana umuziki mwigeze gukorana na Channy Queen ya indirimbo yagize abantu bayikurikiranye cyane mu nyuma havamwo n'udukomantere tumwe ko vyabaye imbogamizi ko ku mukunzi wa Channy Queen sinzi ko ari umugabo ye tuzayimubaza neza birazari ikibazo kuburyo umugabo wiwe avuga ati sinifuza ko mukora sinzi ni media truwa ni clip yore bashatse ntisohoke kubera ngira harimo gufatana ahantu batabitahura hari abantu badatahura bijya ibintu zo guma mu bakuyakuya urumva ngo ni clip video no babona ibintu byabaye akajagari byarenze Channy Queen namufata kandi nk'umuntu basi legend kuri jewe arankuye cyane aba mu myaka aba no muziki twakoranye indirimbo bivanye n'amafoto abantu bagiye babona urabizi bano abantu bajeje gushikana ibikorwa by'abarundi kure bagira content zabo zitandukanye nange natangaye cyane mbona ngo turi mu rukundo na Channy Queen so na Channy Queen comme ça ngo waruzi kari video ntiwaruzi ko biza kugira effet ku chance cyane mu chance ariko uko biri kose ajya amajambo nawe uyabonye usanzwe wubatse byo guca intege kuko nk'ubonye like nk'umudamu wawe usanga nimba ari ifoto twifotora badufotoye turi kumwe ugasanga mwabwa bakwana ibi atukana please ntahari please ndahari nobwira kazi burya akazi kose bisaba ko kaba karimo umuyoboro cyangwa se inzira kagenderwaho kugira twashe kugenda neza nubwo tuba turi mu kazi k'umuziki abenshi niyo mind usanga bafise kumva ko umuntu arinza aja mu muziki kuba yokora ibintu biriya kataciye mu mutwaye n'umuririmbyi ariko hahora imitsi Channy Queen rero arubatse ampesi n'umama urinze antupirinze bana amajambo nkajya umwana nkajewe ngo dusohokana Channy Queen ndi mu kwa ngo iki kutajenera bana we ndo mwana kuri Channy Queen umwana ndi nk'imfura yiwe yampesi yego da mwana ntimwavyemera neza cyangwa usanga nyene rega hajya kugira inkuru irinde isokoroka ibise ikintu n'igitutu kiba gifise ko kiva Yes, bakunze open mic Munamezi Patrick ndi kumwe na Rambo 2 Rambo 3 ndakura makici ndakura makici cyane meze neza cyane fresh akazi nakabonera sana sinakanye cyangenda nzi Eliezer mu nyuma imaze gucamwo ari kumwe baca bambwira agashaka indi garade n'iryoye so sijyo bashize ariko ni byiza kugira akazi ni byiza cyane kabavye kabari ku kahiti nk'ubuje nta nakimyigeza shirako so biravana petete na komine naho wakuriye gusa rero n'amazina usanga ari kibazo gute aya mazina usanga rikurikira umwana hari amazina bita ugasanga rikurikira umwana ni clip video mwigeze gukorana umuziki mwigeze gukorana na Channy Queen ya indirimbo yagize abantu bayikurikiranye cyane mu nyuma havamwo n'udukomantere tumwe ko vyabaye imbogamizi ko umukunzi wa Channy Queen sinzi ko ari umugabo ye tuzayimubaza neza birazari ikibazo kuburyo umugabo wiwe avuga ati sinifuza ko mukora sinzi ni media truwa ni clip yore bashatse ntisohoke kubera ngira harimo gufatana ahantu batabitahura hari abantu badatahura bijya ibintu zo guma mu bakuyakuya urumva ngo ni clip video no babona ibintu byabaye akajagari byarenze byari bize gute muri rusange kuri iyo bijya ibintu twahuriye navyo ku mbuga kuko wagatanje na Channy Queen Channy Queen namufata kandi nk'umuntu basi legend kuri jewe arankuye cyane aba mu myaka aba no muziki twakoranye indirimbo bivanye n'amafoto abantu bagiye babona urabizi bano abantu bajeje gushikana ibikorwa by'abarundi kure bagira content zabo zitandukanye nange natangaye cyane mbona ngo turi mu rukundo na Channy Queen so na Channy Queen comme ça ngo waruzi kari video ntiwaruzi ko biza kugira effet ku chance cyane mu chance ariko uko biri kose ajya amajambo nawe uyabonye usanzwe wubatse byo guca intege kuko nk'ubonye like nk'umudamu wawe usanga
nimba ari ifoto twifotora badufotoye turi kumwe ugasanga mwabwa bakora nibi atukana artist ntahari artist ndahari urumva sadovye grave namwe hari ukumwe muzifata izo foto ugasanga wacakiye vyose bw'amara iyo umuntu arazi ko ariko ni bisanzwe ni bisanzwe vyagiye kugenda gute kugira ngo bagurusha kugira ngo ntibibandanye icambere ntiyarazi yuko aje kugira audio video azoyigira canke uwo bari kumwe no muntu nubwo ari akazi burya akazi kose bisaba ko kaba karimwo umuyoboro canke se inzira kagenderwa kugira twashe bina neza nubwo tuba turi mu kazi k'umuziki abenshi niyo mind usanga bafise kumva ko umuntu arinza aja mu muziki kuba yokora ibintu bibiri akatacu bimutwaye n'umuririmbyi ariko aho limite Channy Queen arubatse ampesi n'umama urumva antukurinze ubona amajambo nkajya umwana nkajiwe ngo dusohokana Channy Queen ndi mu ngo iki kutajenera bana we ndo mwana kuri Channy Queen umwana ndi nk'imfura yiwe yampesi yego da mwana ntimwavyemera neza cyangwa usanga nyene rega hajya kugira inkuru irinde isokoroka imise kintu n'igitutu kiba gifise aho hajya nta nkuru ifa kugira ngo akora n'izindi nkuru usanga zidafise aho zacutse ari z'umuntu yifana so biba bimeze neza fresh no munsi uri novuga ko uri muri management isanzwe ari August Burundi umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo ndangakaranga ariko nawe urimba sekira donc biba bitandukanye bimeze gute muri rusange byuze no kuri ndi muri management isanzwe yobawe na August Burundi abenshi bamuzi mu ndirimbo z'akaranga ako muzi mumenye mwe mwino misi yakuva kera yamendirimba indirimbo z'urukundo ako hari n'umuntu yavuze ati muziki nta mupaka ugira gusa ahubwo ufise amadomene ari muri domaine y'indirimbo ndangakaranga ndi muri sekira wumva gute birajanye byose n'umuziki byose n'umuziki niko kinyweraho ati niko kinyweraho niko kinyweraho igiki peut-être washatse kuvuga ikombe biba bimeze neza cyane baza ko aba ari bon nubwo nyine akenshi ari igihe ubona muziki ndundi uri hiti cyane ari igihe ubona umenga ibitangazo bigira bibe ari igihe umenga agacerere kabaye biva kuki numva ko hajya mu gihe tuba tubonye ko umuziki umenga hari aho ugomba ugere n'igihe tubona umenga byahagaze je nibaza ko byaba biva ku mpande zose ku baririmbyi peut-être bashaka kuba cyangwa barakora ibijanye n'igihe iyo tuvuze ibijanye n'igihe uyu munsi ntibukeneye umuziki tuza kumvizwa n'abarundi gusa no turakeneye umuziki tuzovuza ukavuza muri Nigeria donc ugasohoka hanze y'igihugu ariko no ku ruhande rw'abene gihugu canke se abumviriza umuziki w'abarundi nabo aracabura kakantu ko gukunda umuziki wabo uyu munsi mabwate menshi ugiye uva ngi Nigeria mushaka Nigeria ngamapiano n'ibiki n'ibindi so numva ku mpande zose rero hari ikintu kinini yacu bakobwa kugira tubone umuziki ntitugume tubona umuziki muri yashusho wajyamye wavyutse ahubwo tubone uri ku yindi level d'abord ni songe isohotse ndi mu maboko y'urundi ruganda canke se muri management bisigura ko hari n'izindi nguvu zitandukanye n'inguvu na isanzwe ifise brand rwanje rero ni vyicane na cyane kinyuma yayo hari n'ibindi bikorwa byinshi babandanye by supporting ndaze kari nyuma karahera